Bakunzi b'ikiganiro c'inama nkenguzamateka ndabaramukije. Kaze mukurikirana ikiganiro mwateguriwe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguzamateka mushikirizwa na Marie Justine Gacuti. Mu kiganiro c'uno musi tubashikiriza ibijanye n'integuro y'ibwirizwa ryerekeye ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu mwaka wa 2022 ushira 2023 Yizo yongera iremezwa n'abakenguzamateka mu nama ya bose yo kuwa 2023 Rusama uno mwaka yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Murakurikirana kandi ivyerekeye urugendo rw'akazi umukuru w'inama nkenguzamateka yakoreye i Nairobi mu gihugu ca Kenya, aho yitavye ibikorwa vy'inama igira 17 y'ibiro vy'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu kurangiza tubashikiriza ibijanye n'ibikorwa vy'iterambere rusangi vyaranguwe na Nyeniteka arongoye inama nkenguzamateka n'icegera ciwe ca mbere mu ntara za Cankuzo na Mwaro. Abakenguzamateka barakoranye mu nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yo kuwa 2023 Rusama uno mwaka, aho bize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa ryerekeye ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu mwaka wa 2022 ushira 2023. Leta y'u Burundi ikaba yari yarungitse umushiranganje w'ikiga ca leta Odas Niyonzima gusigurira integuro y'ibwirizwa imbere y'inama nkenguzamateka. Mu nsiguro yatanze uyo mushikiranganje yamenyesheje ko ingingo ya 69 y'ibwirizwa riringaniza ingene amafaranga ya leta akoreshwa itegeka umushikiranganje w'ikiga ca leta kwerekana ingene amafaranga yakoreshejwe. Inyuma y'insiguro z'umushikiranganje, abakenguzamateka barabajije ibibazo bijanye no kumenya ingene uburyo bwinjira mu kigega ca leta buvuye mu butare bungana, igituma uturusho two kudatanga amakori ku bidandazwa bivuye hanze twaduze cane, icokorwa ku mashirahamwe ya leta ataco yinjije mu kigega ca leta, bongera barabaza icokorwa kugira igihengeri c'amadeni leta yafashe hagati mu gihugu kirihwe hakoreshejwe inyungu ziva mu mashirahamwe leta ifisemwo imitahe. Je nayinje kugira mbaze kuri konte y'amarosete exceptionnel, hariho konte 784 ya Timis na Miniska hamwe na recette de minere. Turabona yuko muri realisation ataco bavuga ko, ariko nkagaruka ku maminere cyane ko bari bagize prevision ya 3 miliyari 557 millions 550 000, mugabo banditswe taux d'exécution ari 0%. Kwa tuzi yuko dufise ubutare butari buke, kandi twatusi ko dufise igisata kijejwe gukurikirana ivy'ubutare OBM. Twovuga ko ico gisata ataco kiriko kirakora canye, twovuga yuko kweri kabisa ubutare dufise ataco twize turonka muri iyo periode. Ivyo bimeze muri exercice budgetaire turiko turagira, ndibuka ko twari twashizemwo yuko muri prevision zoshobora kukorekta 50 miliyari, no muri revision budgetaire ikibazo cari cabajijwe, none ubuho vyo vyifashe gute? None ico gisata cyo bandangikora kandi gihembwa kironka ibitari bike, muga ataco kimariye igihugu utakintu na kibe cinjiza. Ikindi kibazo nashaka kubaza ni kijanye n'ama exoneration. Ndabona ko kibazo ca kabiri bakibajije hariho dépassement irengeje, ariko nashaka yuko tworonka umuco ukwiye ko kibazo ca macaje misi yose kujanye n'ama exoneration, ko duha liste bakaduha tableau y'ama exoneration yatanzwe category par category, tutarinze kubinyegeza muri tableau baduhaye. Bavuga ati nimba ari projet na aka yatwaye exoneration ijanye nibi kugira turonka umuco ukwiye cyane. Ama dividend atangwa n'amashirahamwe ya leta, ndabona yuko bari hari yatekanijwe miliyaridi 98 arengako, mugabo hakaboneka ayikuvye inshuro zibiri. Aha naravye amashirahamwe ya leta ama dividende riyaronse, ikibazo cari cabajijwe, mugabo ninjiyemwo naravye nk'igitegwa c'ikawa, ndabona ngaha ko catanze amahera make cane 11 miliyo, ni make cyane gose turavye ari mashirahamwe ya leta.
aha twashaka bashobore kutubwira igituma n'izindi zifise ambira negatifu. Mbega umuti wizi shirahamwe zifise ambira negatifu ziba zakoze abakozi bahembwe n'amadepanse yose yabaye mubona bizogenda gute? Ikibazo canje canke intererano iri kuri article 13 bijanye n'amadividende distribué à l'État par les sociétés à participation publique. Iyi tableau ntiyoroshe gusoma neza kugira umuntu abone neza ko izi entreprise zatanze amahera menshi canke makeyi. Turashaka kubona nka Braludi yatanze miliyaridi 68 zirenga, ugasanga iyi entreprise Mikosta yatanze 11 miliyo gusa, ukibaza uti none ayo mahera bari menshi canke bari makeyi. Byari bikenewe yuko banyakwa ministre batubwira pourcentage ya des actions détenues par l'État muri izo entreprise, kugira umuntu abone neza ko ayo mahera bari menshi canke make, katubwira n'umutahe yo bifise. Hanyuma kuri ico c'amadividende nyene ndabona hariho amahera dette publique ko ndayibona yari nini cyane, mugabo ingorane nuko usanga iyo dette publique hagiye kufinansa le déficit budgétaire. Hamugasanga leta yagiye usaba ideni mu mabanke, leta yonyene ifise mu mutahe. Hariho amasosiyete bavuze yahomvye canke uravye societe ukwiri ari za leta zatezwa kunguka amahera menshi yoshobora yonyene kukompensa iyi déficit budgétaire. None muriko mukora iki kanya kwa ministre kugira iyo déficit budgétaire ihere iveho mukoresheje inyungu ziva mu ma entreprise ya leta? Umushikiranganji yaratanze umuco kuri ivyo bibazo by'abakenguza amateka. Yabaje ikibazo kuri compte Atmis, MONUSCA na recette minière ko hari ama prévision mugabo atakiriko. Kuri Atmis na MONUSCA n'amafaranga ava kuri iyi mission de maintien de la paix muri Somalia no muri Centrafrique. Rero amafaranga make yari prévu ko baja muri budget, twashoboye kubashira muri budget kubera yuko bagumye bayakenera kugondera ibikoresho bari muri ubwo butumwa. Hanyuma twavuze kandi ko kuri compte ya OBM habaye rectification des écritures, donc hariho compte iri prévu. Rero ayo mafaranga yari kwandikwa kuri compte ya OBM yaciye yandikwa kuri compte iri prévu ku maminere. Haba kubijanye n'ama exonération amaretaye turafise, ariko cyo no vuga nuko muravye ama exonération anyene atangwa, iyo tugize umwitwarariko usanga dufise umwitwarariko kuri exonération zose zatanzwe, donc les 294 milliards. Mugabo nkuko twavyerekanye muri ya tableau, ama exonération menshi ari kuri leta n'ama entité ya leta. Rero ama exonération baza ko twagomba gukurikirana n'ama exonération ari accord des investisseurs nayo ni 25%. Ayo rero hariho n'ivyigwa biguma bikorwa muri ADB aho berekana akarusho kizo exonération, nkuba baratwereka ko habaye créé hafi amamploi ashika 34 kuva aho ADB itangwa kuzira iratanga ubwo burusho. Mao kubisigaye rero amadone yarahari, amareta yarahari kuri leta n'ama entité n'ama ONG byose birahari. Izo exonération rero nizategerezwa kuba mwitwariko munini cyane kuko nko twabisiguye mu nyishu hari ama exonération ari conventionnelle n'andi ari mu mategeko. Ayo rero bandishaka kuyevita. Nitwovuga ngo aya mantite ya leta yexonere nk'ibikoresho by'igisoda, ibikoresho by'ipolisi birexonere, ibikoresho vya présidence vya parlement hari usanga bisaba exonération. Ibyo byose tubitanze usanga bitabaye prévu. Les exonérations dushirako cyane cyane umwitwariko nizo exonération zitangwa au titre du code des investissements, nizo ubu tugomba dukurikirana ngo turabe yuko tukozitanga aho bikenewe gusa babiza, kuko mu kahise hari abahora bashaka amatricherie ugasanga ibintu vya exonéré kugira ngo vyubake un projet, ahubwo abo bantu baronse iyo exonération baciye bitwara mu isoko. Musanze niho kibazo ca exonération, sino exonération en soi nta kibazo yariteye iyo tabantu bikitse mu kiza ngo baci batwara ivyari bifite uturusho ngo bitwaye ku isoko baze konona ibiciro bongeye badeturne n'ama recette ya leta. Yavuze kandi kuvya ama dividendes versé par les SPP. Umuti uhari nuwo gusubira kugira ama redressement kuri izo entreprise nyene zirongowe bagashiraho
abarongozi bitwararitse kurongora neza ayo mashirahamwe ngira murabona ko haize iminsi hasubirwamo ingene uburongozi butunganijwe ku mashirahamwe menshi ya leta gutunganya neza ayo mashirahamwe niwo muti by'ukuri urama kandi biriko biraja ku murongo ariko kandi hari amashirahamwe ya kera yarangowe nabi igihe kirekire hama yashaje ntasubirwemwo ntatezwe imbere amashirahamwe rero ugasanga rero mu gihe cy'ubu afise ibibazo bikomeye nyine ashobora kugira competition sur le marché rero amashirahamwe rero twarateganije ko uyu mwaka tuzogira ivyigwa by'amashirahamwe arayahomvye ayatareka arakora neza turabe nyine ashobora gusubirwamo gushobora kuba renouvelé ashobora ku soit sous forme ya PPP dushire nk'aba privé bashobora kujango bashigikire mugabe bizovana ivyigwa bizokogwa kuri ayo mashirahamwe nayo yasubiye kuvuga ikibazo cy'ama dividendes le tableau bitoroshe gusoma neza niko twotanga les actions de l'État ibiharo birahari turabikurikirana ko dusanzwe dufise ni gisata une direction générale en charge du patrimoine donc ikurikirana ubuzima bw'amashirahamwe ya leta ni gisata cyabaye créé vuba tuko turagishiramo ingufu kugira ngo ishirahamwe rya leta ryose twe dufise ubuzima bwaryo ngene rikora ku munsi ku kwezi ku trimestre kugira tura yuko amashirahamwe twavugurura agira ubuzima bwiza la dette publique mwavuze muti iyi deficit twokora iki kugira ngo iveho ihere hanyuma ko leta igenda kwigurana mu banki kandi sanzwe ifisemo n'umutahe numva ko n'umutahe ifisemo atena munini cyane gose rero hageze kwigurana rero le déficit nkuko dukunze kubisigura le déficit en soi ntihera ni ibihugu ngira ngo bikingira sinzi ko byoba binahari ko hari igihugu cyo gikora kidafise deficit kuko nkuko mubize amafaranga yinjira mu kigega yinjira ku munsi amarosete twegeranye mugabo ama dépenses ya leta arashobora kuba menshi mu mwanya mutoye bivanye n'ivyo leta ibiri kirakora mu mwanya rero kugira ngo leta ishobore kurangura ico gikorwa gikeneye amafaranga menshi ni ngombwa ibanze ifata ideni iryo deni rize gishugwe n'amarosete igendera toza ku munsi kuko leta ari murazi ko idafise stock y'amafaranga la dette rero ntihera hamaro deficit rero kugira ngo ihere cyangwa kugira igabanuke nko twabisiguye tugerageza kugira maîtrise du déficit kugira ngo ntitugire deficit irenze urugero bituma leta ikifata amadeni arenze urugero bigaca bituma le cadre macroéconomique yose igira ingorane. Inyuma y'insiguro z'umushikiranganje iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaremejwe n'abakenguza amateka bose. Ku muhingamo wo kwigenekerezo rya 30 Rusama umwaka wa 2024 niho umukuru w'inama nkenguza amateka yaganuka avuye mu rugendo rw'amushikanye Nairobi mu gihugu ca Kenya aho yari yitavye ibikorwa by'inama igira 17 y'ibiro by'abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabaye kwigenekerezo rya 29 Rusama uno mwaka abicishije kubimenyesha makuru Nyenetse ku mukuru w'inama nkenguza amateka yamenyesheje ko muri iyo nama bakiriye urongo y'inama nshinga amateka y'igihugu ca Somalia bongera barabira hamwe ivyegeranyo bitandukanye harimo ibijanye n'inkino n'ubutunzi. Mvuye mu rugendo rwadushikanye mu gihugu ca Kenya mu gisagara ci Nairobi aho twari twitavye inama igira 17 y'abarongoye amanama nshinga amateka na nkenguza amateka yo muri bino bihugu bigize umuryango wa kano karere kacu Afrika y'ubuseruko turi kumwe n'urongoye inama nshinga amateka y'ubuseruko ariyo EALA mu Cyongereza. Icambere kwari ukwakira umugenzi wacu arongoye inama nshinga amateka ya Somali Sheikh Adam Mohamed. Nkuko mubizi Somalia cemera umuryango ko coba mu muryango mu mwaka uheze mu kwezi kwa 11 hanyuma mu kwezi kwa gatatu niho vy'ukuri cinjiye ku mugaragaro kuba igihugu kiri mu muryango. Rero nk'abarongoye amanama nshinga amateka na nkenguza amateka byabaye ngombwa yuko tugira inama yo kwakira mugenzi wacu arongoye inama nshinga amateka y'igihugu ca Somalia mu muryango. Igira kabiri kwari kurabira hamwe igikorwa kijanye n'inkino muno muryango
amanama nshingamateka na nkenguzamateka arakunze gutegura inkino ziduhuza zigahuza amanama nshingamateka n'amanama nkenguzamateka agize ino miryango. Rero ihiganwa rikurikira rigira 14 rizobera i Mombasa mu gihugu ca Kenya muno mwaka mu mpera z'umwaka mu kwezi kwa 12 ku magenekerezo ya 6 gushika 18. Rero mu muguje cyo gutegura ivy'inkino wari wagize rapport, hanyuma rero ico cegeranyo baragitanga kugira ngo abagize amabiro y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka bashobore kwemeza ico kirangamisi. Rero twaremeje ico kirangamisi yuko inkino zihuza amanama nshingamateka na nkenguzamateka zizobera mu gihugu ca Kenya mu gisagara ci Mombasa. Gira gatatu kwari kurabira hamwe ibijyanye n'ingene ubutunzi bwifashe na cyane cyane raporo ivuga ibijyanye n'intererano murabizi mu muryango ugizwe n'intererano ibihugu bigenda biratanga. Rero baracikira icegeranyo cerekana ingene ibihugu biriko bitanga intererano. Twabonye yuko by'ukuri hariho ibihugu bifise ibirarane mbere hatagize igikorwa bishobora gusanga ibikorwa by'umuryango bihagaze. Aha rero nk'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka bizodusaba ko twegera abashikiranganje mu byo bajejwe harimwo iby'umuryango wa kano karere ka EAC kugira ngo bavugane n'indongozi z'ibihugu ingene ibirarane byo kugwamwo mu ntumbero yo korohereza ibikorwa haba inama nshingamateka y'akarere n'ibindi bisata bisanzwe bikoresha intererano itangwa n'ibihugu. Mu kurangiza twararavye ingene amanama nshingamateka na nkenguzamateka yogira uruhara mu gushika ku ndoto uyu muryango wihaye wo kugira nkuko bivuga mu Congereza one people one nation, kugira ngo nanone by'ukuri tube habe kunwana nyene tube nyene umuryango nyamuryango. Rero twabonye yuko by'ukuri dukwiye kuva mu majambo, ariko nk'amanama nshingamateka na nkenguzamateka ibihugu bigize n'umuryango tugatangura by'ukuri gusigurira abagize abene gihugu mu bihugu byacu akamaro k'umuryango, ibyo twokora kugira ngo nanone by'ukuri dushike kwihangiro batanguje uno muryango bari bihaye, ari uko by'ukuri twogira igihugu kimwe, mbere bibaye ngombwa tukagenda muri ya ndoto kugira une fédération politique, tukagira igihugu kimwe kigizwe na bino bihugu. Umukuru w'inama nkenguzamateka asaba igisata kijejwe vy'amabarabara mu Burundi kugira ico gikoze kugira ibarabara rikuru inimero 21 risubire gukora. Ivyo yabishikirije kuwa mbere ruheshi uno mwaka aho yararamutse yifadikanye n'abene gihugu bo ku mutumba Muhingamo zone na komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo mu bikorwa vyo gusigura ibarabara rikuru nimero 21 rihuza iyo komine n'igihugu ca Tanzania uciye ku rubibe rwa Gasenyi. Nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye kandi ba musitanteri b'amakomine kugira icegeranyo c'ivyononekaye bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Yahamagariye abene gihugu gukingira ibidukikije, kubandanya kubumbatira amahoro n'umutekano, kuziganya imyimbu barose, yongera batumirira kurima mu myonga no kuvomera imirima. Inyuma rero y'imvura hari byinshi byononekara, amabarabara adasigaye inyuma. Naco gituma nagomba ahubwo ntera kamo ba musitanteri bose turabe muri ano mezi 2-3 kuje mu mabarabara kugira ngo dusanasane ivyononekaye inyuma y'imvura, kugira ngo imvura izosubire kugwa ibyo dushobora gusanasana twashoboye kubikora. Ariko kandi nkuko nyakubahwa umuyobozi mwishikira mwabivuze, ikirere nticagenze neza, byatumye imvura ihagarara hakiri kare, ibyo nabyo bice bikora ku mwimbo. Nyakubahwa musitanteri
muhimiriza abantu kurima mu myonga kugira ngo umwimbu tutaronse turima ku misozi tuce twigenda mu myonga duteragire kugira ngo turabe ingene ano mezi 3 twozibira ico gihengeri cyahabaye kubera umwimbu utagenze neza nkuko twawifuza. Ariko kandi nje nsaba yuko twe kwiga kuvomera imirima, uturima two mu rugo, abantu bagateragira imboga, bagateragira amakaroti, bagateragira amashu. Ibyo by'ukuri ntibisaba uburyo bunini, ibyo navyo byo dusahiriza. Aha rero mbere wanashaka turakwiye guhagurukira kuraba ingene umugambi wo kuza turakingira ibidukikije, guteragira ibiti muri wa mugambi twumva kandi tuza kugira ngo wacu wo guteragira amavoka nk'akarorero. Amavoka ni biti bibana n'indimo, tuba tukoze ibintu bibiri, tuba dukingiye ibidukikije muri kandi tuba duteragiye n'ibidufasha. Iyo n'umugambi dukwiye kwijukira kugira ngo nanone udufashe mu gukingira bidukikije. Kubijanye n'igisabo cy'abene gihugu cuko ikigo kijeje gutoza amatagisi n'amakori OBR co kugurura aho gikorera ku rubigo rwa Gasenyi kugira abene gihugu boroherwe mu bikorwa vyabo, umukuru w'inama nkenguzamateka yabemereye ko agiye kuzobishikiriza ababijejwe. Ikibazo mwashikirinya kwa mustanteri cyo koreza abene gihugu bagenda gusumira aho hakurya kubashiriraho ibiro vya OBR, ico ndaza kukivugana n'abakijejwe kugira ngo vy'ukuri abene gihugu boroherezwe, namwe bibahe umwanya wo gukora ibindi hakomwirwa muriruka kumwe n'igihugu yazanye umufuko umwe, kandi kuko uravyo umwanya muta ni munini, kandi OBR ateza kuzana igashiraho ikigo, hanyuma umwene gihugu agaca ku kigo akatanga iryo kori bamusaba, gutyo nawe akagira amahoro. Kuko iyo bitagenze uko n'umwene gihugu nawe arahangayika, ugasanga wari wese ashobora kumufata, nawe ugasanga biriko biramubuza n'imigambi yo kwiteza imbere kandi atanse kuri hikori. Nimba batarubaka bafume bazana umuntu bamushire mu ihema, mugabo aze arakira abene gihugu kugira ngo abene gihugu injire bamerewe neza, bariho iyo tagisi hama bagende kudandaza atangorana. Nayo ubundi tuba turiko turabahohotera, umva tudakoze twebwe nk'abajejwe intwaro, tudakoze ibyo twateza gukora, tuba turiko turahohotera umwene gihugu kuko umwene gihugu ntiyase kuri hikora. Ibikorwa rusanga ibiheze, umukuru w'inama nkenguzamateka yarishikiye aho ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 21 ryacikiye bivuye ku mvura n'amazi menshi. Nyene iteka sinzohagera yarateye akamo ikigo kijejwe gukurikirana amabarabara mu Burundi, ari naco cyakoze ivyigwa vy'ingene iryo barabara ryokorwa, ko cogerageza iryo barabara rigasubira gukora. Abajeje intwaro bo mu ntara ya Mwaro bahamagarirwa guhimiriza abo barongoye kugira abana bose bandikwe babone kuzotorana nk'abandi. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka umwubahwa Denise Ndadaye inyuma y'ibikorwa vy'iterambere rusangi yaranguriye muri iyo ntara, aho yari yifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba Gatwe uri muri komine Nyabihanga mu guca ibarabara rishasha kuri uwo mutumba ku munsi wa 6 w'indwi irangiye. Uyo mwubahwa yasavye kandi abene gihugu kubandanya baca n'ayandi mabarabara, kwitaho indero y'ugwaruka, yongera araho impanuro abigeme. Imisi yose rero muze kwame mwitaba kamo mutegwa n'indongozi zanyu kugira ngo mukora ivyo mushoboye gukora n'amaboko yanyu, ibisigaye leta mvye leta nkozi ikaza itwunganira. Siri barabara gusa rero, dushaka amabarabara yose ashika muri Nyabihanga yose muyakore kandi murayazi. Murazi ko Nyabihanga yagutse kugira ngo ushikire zone iyindi canke uve ngaha muri Nyabihanga wikubita hariya muri Ndava, wikubite mu Rusaka. Murazi ko turinda guca mu Kibumbu, abandi nabo bagaca mu Giheta. Turashaka rero amabarabara ashika ava muri komine Nyabihanga agashika muri Ndava, agashika mu Rusaka atangorane. Uruja n'uruza rukaca goroha.
imigenderanire ikoroha, abantu bagashobora kugenderanira vyoroshe, abafise ibibunguruza amapikipiki amamodoka bakoroherwa bivuye mu maboko n'inguvu z'abenegihugu zatwebwe. Twerekane ico dushoboye, twereke leta mvyeyi leta nkozi ko natwe dushoboye, ko dufise ishaka kandi dukeneye abantu baza kutwunganira mu bikorwa turiko turakora twege n'amaboko yacu. Bazoca baza barabe aho tugejeje. Twagira rece duhamagarira ugwaruka ngaha, ugwaruka rw'abanyeshuri ndabona nta barimo ariko ndaze ko turufise gwisha, abari ngaha bavyumve cyane n'abavyeyi bavyumvireho. Nukuri bihangane, kazoza kabo kari mwikaye, babanze bige baheze amashuri, ivy'Imana yabateguriye birahari. Mu byukuri umukobwa yibarutse atwaye inda, murazi nyine akengeretse mu kibano, arakengeretse gose. Hari abahitamwo kwinyegeza, hari abahitamwo guca baheba ishuri, kandi natwe dukeneye abana biga bakaminuza, kuko nibo Burundi bwejo, nibo bazodushikana kwino hangiro tuguma tuhayagiza, tuguma tuvuga. Tudafise ugwaruka gwize, ugwaruka rufise ubumenyi, ugwaruka rufise indero nziza, bizotugora gushika kwirya hangiro. None rero umumwe wese, twese tubigira ivy'iwacu, abarezi guhera ku barezi, abavyeyi, abajejwe intwaro, twese tubigira ivyacu, kuko nakare umwana no mu Burundi umwana si umwe. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka yaciye agendera ikibanza kiri kuri uwo mutumba nyene, kirimwe amatuta y'imivyaro 12,000 y'amavuka ya koperative yegukira imvukira za komine Nyabihanga zafashe iya mbere mu kwitabira kamo ka leta ko kwijukira igitegwa c'amavuka. Aherekejwe n'umutambukanyi wiwe, umukuru w'inama nkenguza amateka akongera agaserukira imbere y'amategeko ishengero rya Methodiste ini mu Burundi, nyene iteka Emmanuel Sinzohagera yaritavye ibirori vyo gutanga impapuro z'umutsindo ku bapastori n'abasiguzi bakurikiranye inyigisho z'ijambo ry'Imana zatanzwe n'ishirahamwe Rema Burundi kwigenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2024. Ivyo birori vyabereye kuri Paroisse Cankuzo muri iyo ntara nyene. Iruhande y'ivyo vyigwa bararonkejwe n'izindi nyigisho zijanye no guhindura ingendo, ukubaho neza kw'imiryango, indero y'ugwaruka n'ibindi. Mw'ijambo yashikirije, nyene iteka Sinzohagera yasavye abo baronkeje izo nyigisho kugerageza kuzoshira mu ngiro ivyo bize, bongere bavyigisha abandi. Yaboneyeho akaryo ko kubamenyesha ko intumbero nyamukuru y'izo nyigisho atari kubagira abapastori, abakuru b'amashengero n'ibindi, ari kugira aba bakozi b'Imana bongere bahindura aho babaye. Kwiga ukuze birarengeye urupapuro, birarengeye amanota. Kwiga ukuze ubuje kurondera ubumenyi. Ku bakuze rero ubumenyi buzana impinduka. Hategereza kuba itandukaniro y'igihe batangura n'imyaka 3 umaze mu burongozi bwawe, mu gutegura ijambo ry'Imana, mu kuvuga ubutumwa, mu kurera abana, mu gutahura ijambo ry'Imana. Naco gituma mu mitwaro mfise kandi nsengera Imana ni gushiraho ishure muri no conference yacu kugira ngo abana bahejeje secondaire baze bigishwe, bace amadiplome, bige baminuze, kugira ngo by'ukuri baze basigarane ishengero bise ubumenyi.